Yesu ashimwe, muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Iki gitondo dusangira aya majambo dusanga mu gitabo cy'abacamanza igice cya 6 umurongo wa 16. Uhoraho aramubarira ati, erega jewe nzoba ndi kumwe nawe, kandi uzotikiza abamidiyani nk'uwishe umuntu umwe. Dusangire ijambo rivuga ngo mu ntambara urongogwe n'ijambo rya nyenijambo. Nyenijambo n'uhoraho yaremye ijuru n'isi, burya ni wafise ijambo kandi afise n'ijambo rya nyuma. Ubu yari Gidiyoni, Imana yahamagaye kugira imutume gukura Abisirayeli mu maboko y'abamidiyani bari bamaze iminsi babatoteza mu ntambara nyinshi cyane. Gidiyoni aratinya nkuko uwo ari we wese yoshobora gutinya. Hanyuma Gidiyoni amaze gutinya, Imana iramubwira ngo ewe wamuhizi w'inkomezi. Ako kari akajambo ko kugira ngo kamutere intege. Ariko Gidiyoni abandanya gutinya yisigura ati, jewe wowe umuryango wo hanyuma, jewe w'umuhererezi navyo noshobora. Aramubwira ati ngo haguruka uko izo nkomezi zawe zingana. Ariko Gidiyoni abandanya kugira ubwoba. Imana rero iramubwira ngo erega nzoba ndi kumwe nawe, kandi abamidiyani uzobatikiza nk'uwishe umuntu umwe. Gidiyoni abona guhaguruka, ahagurukiye kuri iryo jambo rya nyenijambo. Ibaze nyenijambo akubwiye ngo erega nzoba ndi kumwe nawe. Uhoraho afise ijambo rya nyuma, atanga inkomezi, adushoboza muri byose, akubwiye ngo nzoba ndi kumwe nawe. Nico cyahagurukije Gidiyoni, agenda yisunze iryo jambo, kandi mu ntambara yaranesheje kuko yari yahagurukanye na nyenijambo. None we mu ntambara zawe jana nande? Ugira kwijambo wakuye kurinde? Waremeshejwe nande? Ijambo rikuremesha mu ntambara nirihe? Warikuye kurinde? Dawidi igihe cyose agize intambara yasiguze Uhoraho, hanyuma Uhoraho akamubwira ngo genda nzobagabura mu maboko yawe. Na Mose nuko Imana imuhamagaye yaratinye, aravuga ngo jewe ndinde kugira nje gutumbera Farawo nkura Abisirayeli mu maboko yiwe. Hanyuma Imana iramubwira ngo nzoba ndi kumwe nawe. Mose nawe arahaguruka aragenda aragwana intambara. Na Dawidi yacahaguruka akagenda akagwana intambara yisunze ijambo rya nyenijambo. Muri ino si turi mu ntambara vyemere, turiko turagwana n'isi, turiko turagwana na Satani, umubiri tugwana nawo. None mu ntambara zawe uriko ugwana wisunze iki? Wisunze ijambo irihe? Aba bahagurukana inguvu, bagahagurukana ishaka atabwoba bafise kuko bisunze ijambo ry'Uhoraho, ijambo rya nyenijambo, ko ni wafise ijambo rya nyuma. Mbega hari ijambo ryo muri Bibiliya ari kuremesha uri kugirako? Umwe wese akwiye kugwana intambara ku vy'umubiri, Imana irafise icibivugako. Kugwana n'isi, Imana irafise icibivugako. Kugwana na Satani, Imana irafise icibivugako. Wari ukwiye kugwana izi ntambara ufise ijambo rya nyenijambo wishimikije. Sindabizi rero ko intambara zawe zimeze, ariko uzonesha intambara ari uko uremeshejwe canke wishimikije ijambo rya nyenijambo. Imana ibahezagira.